ubu nyene mu kare twababwiye yuko ikiro ari 5,000 nivyo ariko twaraye dukoze inama turavye ngana amavuta akenewe twaradugije ikiro kiri ku 10,000 ngo wisiga utuvuta tw'ikibonobono umukosha ucaha nawe ugacaha rero nimbubona ngira ngo no banatagase ngira n'ivyo vyoba biri ariko kandi unayisiga ni meza ndababwiza ukuri mu kibonobono amakomande dufise y'ayo mavuta n'amatoni y'amaritiro hari igihugu cyatanze komande ya toni 10,000 toni 10,000 z'amavuta none tuzoyakura tutakirimye none bibaza nk'ubu ntitwakirima tukabaha iyo komande wibaza ko tuzoronka ngahe mahera menshi iyi rero tuyita mélangère tuyita mélangère nabo nimeze gutyo urabona iyi rero niyo tuvangiramwo ya acide. Hello bakunzi ba Yagatech TV, uwo ni Irako Design agarutse no ku yindi vibe idasanzwe. Uti uno musi turi he ndabapfinze ngira mutanguye kubona imyotsi muca mumenya ahariho turi aho bita muri quartier asiatique. Mvuze quartier asiatique muca mumva ico ushatse kuvuga ni Kibonobono Oyo. Okay. Ubuheruka mugenzi wanje yari yaje hano abereka ibikorwa bagezemwo nanje nagarutse kugira ngo ndabereke ibikorwa bigezweho muri kano kanya. Yes, ndabaramukije rero abamerewe nabi Imana ibahe kumererwa neza mubandanye mugubwa neza. Aha ndiko ndinjira ni mwihinguriro rya Kibonobono Oyo. Mbega wa mwimbu batubarira bawugejeje hehe? Mbega cyabindi ari batubwira yuko bariko baradutegurira bishasha yama mashini mbega yarashitse? Mbega muri kano kanya y'amasabuni bavuga ko bariko barakora niko biri? Murabona ko namaze kuhishikira namaze kuhasesekara je ndabereka ibintu ukuntu bimeze. Rero mubandanye mudukwirikirana muri kano kanya ndiko ndarondera CEO wa Kibonobono Oyo ariwe David kugira atuyagire amakuru aya naya agize ino company yabo. Mubandanye munkwirikira ariko uri kurankwirikirana gira subscribe ugire like ndetse urungikire na mugenzi wawe. Iyi ni Yagatech TV, ni TV yiyemeje kubashikiriza igikorwa kuva mu ntango gushika ku musozero. Yes, bakunzi ba Yagatech TV, nkuko nababwiye ati tugumane mbandanye ndabereka bishasha. Ubu nyene murabibona yuko turi imbere ya CEO wa Kibonobono Oyo. Yes, kaze David turamutse. Ndaramukije bariko baradukurikirana kuri Yagatech TV, hanyuma twabanye namwe mwabanye natwe kuva mu ntango ya bino bikorwa tukibivuga kiri nk'indoto tukibivuga bitaboneka dukoresha irivuga canke dukoresha umwanya w'akazoza tuzokora tuzorima tuzohingura tuzoshora urumva ibintu byose kavuga muri kazoza yari zozo rero ndibuka yuko mwabanye natwe rero turabashimiye kandi turashimiye n'abagiye badukurikirana abagize commentaire n'abashoboye gusangiza ibiganiro byacu inshuti n'abagenzi. Yego ku mazina yanje kuba mbonye ijya mbere nitwa David Tuyisabe, benshi bazi ku izina rya Kibonobono. Tamenyesha yuko haruhande yo kurima ikibonobono nk'uko twabiberetse kugihingura no kugishora twaratanguye rero no gushira mu ngiro wa mugambi wa économie sociale et solidaire anaho haharira mu dusanze. Murakoze cyane kuduha introduction nziza y'ibikorwa murimwo. Tukiraho mugenzi wanje aheruka hano
mumubwira yuko muri ko murarima ikibonobono. Rero mu bintu bagumye badusaba abakunzi banyu bo kuri Agate TV, mbega ca kibonobono ko cimbutse bariko bakora gute, bimeze gute, nibihe bariko barakora muri ico kibonobono, twitege iki? Turibuka n'umurima duheruka kugendera mu Kabezi mutubareti ngaha bimeze ukunukunuke. Rero bagumye biteze kumenya mbega imbere yuko dushika muri uwo mwimbo w'amasabuni, mbega ikibonobono coco cungutse kigupeza amakano. Murakoze cyane. Ubwa mbere turashimira abumvise akamo tubahamagara kurima ikibonobono. Ikibonobono rero mu mwaka uheze wirima, sezo A na sezo ya mbere na sezo ya kabiri, canke igihe cirima ca mbere n'ca kabiri, bakeya baritabiye uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono, baraza bararima. Ariko rero imbuto zabonetse canke umwimbu wabonetse, nibaza yuko uzoca dufasha kuba imbuto kubagiye kuzorima muri uku kwezi kw'icenda twimirije. Urana ubu turi mu kwa gatandatu, tugomba twinjire mu kwindwi. Rero irima mu Burundi risubira guhera mu kw'icenda, ku cumi na rimwe, aho baba bariko bararima no mu kw'icumi na kabiri, ni kuvuga imvura ikorotse. Bivuze rero ko uriya mwimbu mwabonye tuzoca twongera, uzoca wongera utubere imbuto. Hanyuma kandi mu kibonobono nk'uko mwabibonye, muranumva hariya ko bariko baradodagura, ngira bariko barabibona be. Hariya rero ikibonobono carushirije gukundwa. Amavuta hirya no hino muri Amerika, muri Australia, muri Iburayi cane cane, eka na hano mu Burundi, uko ukoresheje amavuta y'ikibonobono rimwe ayatwara nk'ugomba kuyapima, ariko akaca asanga ico yaragiye kuyakoresha kimutumye ahubwo kuba yohamagarira n'abandi ati hemwe nimunyarutse nyabona mugende mugura amavuta y'ikibonobono, jewe yankoreye iki. Sinzi yuko babibona no kuri kamera, mbona wanatagasigira nitwe sigaye. Je ikibonobono ndacisiga, mugabo ndacisiga kubera vyanigira kubabwira mu Cibitoke hariya. Ndibuka hari inkene ngaha kuri Agate TV, ndiko ndavuga ati wisiga utuvuta tw'ikibonobono umukosha ucaha nawe ugacaha. Rero nimbubona ngira ngo no banatagase, ngira n'ivyo vyoba biri, ariko kandi unayisiga ni meza. Rero nako ndavuga intahe ziba nyinshi, intahe ziba nyinshi, uri harya azashinga intahe, uri harya intahe zimaze kutubana nyinshi cane. Uko rero bazumva bagura ayo mavuta, bakaca bongera bakagenda akayakoresha. Uyaguriye iki akaca asanga aramukoreye gutyo. Amavuta rero nk'ubu araheba akatubana make. Nukuvuga muguma mukora muhingura, atubana make. Mbona n'abakozi mwarongereje. Abakozi ni benshi. Kare twashitse abasekura yari umwe mbe, ariko umushitse muri batanu. Hajya bijya tuko turakora, urabona turacana mu byo gusekura. Mugabo mu bijanye n'ikibonobono nako ndakubwira, ni kubera gusa umwimbu twaronse uzoca udufasha kuba imbuto. Hanyuma mugabo kubera ko kunta amavuta akenerwa ari menshi, bituma tuca tuza turiba nke mu mbuto, tuca tugenda kuzihinguramo amavuta kugira ngo abayakeneye ku isoko bagume bayaronka. Mugabo vy'ukuri baronka, dukora quantité no. Ubundi bwo yaba abitabiriye uburimyi bw'ikibonobono barabaye benshi cane. Gushika ubu muri kibonobono turafise amamashine yose, mashine zose zikenewe. Felicitation. Kuva ku gutonora ikibonobono kigikura hariya cumye, kagitonora, hanyuma kaca ugishira mu mashine isya, hanyuma kaca kiva muri mashine isya, tugatega amavuta n'ivyo. Ariko imbere yuko tugira hariho n'iyindi dufasha kugikaranga, iyo nayo ni mashine turayifise. Hanyuma haca habaho rero n'iyindi mashine idufasha gukekena amavuta kugira ngo ce tuyabuganiza abe ashobora no gushorwa ku rwego mpuzamakungu. Rero nk'ubu ntidushobora kuza gushinga mu mashine hariya nyene ubona ko barasekurira ntituzoyashinga. Ntidushobora gushinga mu mashine kandi umwimbu utaragwira. None tukiri aho tukiza, mwavuze ko hari ikibazo c'umwimbu.
n'ubu kiragarutse ariko ikintu numva kindyoheye nuko umwimbu hari wo muri ko murabikira sezo yo kurima none muri kano kanya ku bantu bumva bifuza ku exporta canke kutumaka amavuta menshi numva ko bafise ubwoba yuko bazohava bayabura gadavi ubu ntibirakunda ntiharagera umva nayo mavuta turungika hanze usanga ari nk'iritiro imwe zibiri urumva kubera turonka amavuta make dufatiye ku baba bayakeneye nayo dufise makeya cane muri make nta mavuta dufise no kandi ko kubura amavuta bituma nuko umwimbu ari muke twarateye akamo ngaha abwira abantu nimuze umurimo ikibonabono benshi urumva ntibavyitabiriye ariko nibaza ko aka n'akaryo n'ubu tubandanya dusemerera mbere nk'ubu turitabarije bantu muri ko muradukurikirana hano kuri Yagatech TV turabinginze vraiment nimuze muje mu barimyi b'igiterwa c'ikibonabono hanyuma kumbure hajya inyuma y'urugo canke ku mbuga uzovume utera basi igiti kimwe c'ikibonobono twirongere imbuto tugura tubagurire ubonye mu kareka twababwiye yuko ikiro ari 5,000 nivyo ariko twaraye dukoze inama turavye ngana amavuta akenewe twaradugije ikiro kiri ku 10,000 ngo kandi bakunzi ba Yagatech murumva ko muriko murahasha amahirwe y'ubutunzi kandi ico igiti kimwe ngo twabiberetse urana ko yuko kivako imbuto nyinshi cane gose mwavuze hagati y'ibiro 5 n'ibiro 10 hagati y'ibiro 5 na 10 urumva ari igiti kimwe uba wateye nk'ibiti 100 canke 1,000 umva amahera wo kubita kugena ngana kandi twarabiberetse kuma dusanze mu murima turabereka uya muntu nubu agomba soroma kundwiheze naramuguriye ibiro 22 amajana 220 urumva rero umwimbu vy'ukuri uracari muke kandi turakeneye yuko umwimbu wo kwiyongera okay murakoze cane gose hanyuma turafise ikibazo ku bantu bipfuza amavuta yabe yimeze gute iracari yayindi canke mwaradugije ahubwo tuzaba tunayaduza aho uzaba tuduza tuje narababwiye ku isi ni twebwe twenyere tudandaza amahera make ariko turunguka ikandagwe nk'akarorero urana harya bajya bariko barakora amavuta y'ikibonobono ariko twarakoze ryari ibiro 60 muri ubwo buryo ubwo nyene bwo gusekura mu biro 60 vyakozwe twashoboye kuronkamwo amaritiro 16 numva amaritiro 16 twebwe iritiro tudandaza 240 miliyoni 3 n'ibihumbi 840 danku aya mavuta nkayo amaritiro 16 ahera mu ndwi imwe urumva dufate mu kwezi kumwe urumva rero ugiye kuraba nk'aya mafaranga tokuramwo gusa ibihumbi 600 ibihumbi 600 umva tuba twaraguze izo mbuto bako ari ibiro 60 aba biba biri ku bihumbi 600 sivyo hanyuma rero tukaca dukuramwo n'amafaranga ayo duhemba aba bakoze amavuta ugiye kuraba mu biro 60 gusa tuma dufisemo inyungu ya miliyoni 3 bakunzi ba Yagatech bababwira mwinjire mbega ikibazo cyo kwinjira naco kimeze gute biracari kwa kundi nyene muracakira abantu dukeneye twaravuze ko ngaha dukeneye abanywanyi miliyoni dukeneye miliyoni rero nturakwira ubu gusa uko twabikoze abone kiri koperative imwe ahubwo twagize amakoperative menshi tumaze kuba amakoperative 17 ariko yo ku ntara ubu rero vuba cyane nibaza ko ku magenekerezo ya 15 Imana nidufasha muri kuno kwezi nyere kwindwi namwe bwe tuzobahamagara hazoba hariho inama ya bose y'amakoperative inama y'ayo makoperative yose izoshiraho
bazoko turashinga urunani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono federation muri make. Rero umva ko iyo ntambwe ni nini cyane, ariko kandi tuzobandanya dushinga n'andi makoperative kubera dukeneye yuko niburi umurundi wese yoshobora kurima igiterwa c'ikibonobono. Niyihe nyungu ku muntu yinjiye muri uwo mugwi wanyu canke atanze umutahe? Inyungu ni nyinshi. Ikintu ca mbere conyene kuba woshiramo umutahe ngaha, hanyuma hakacabaho abarundi babiri baronsa akazi ko bwawe, iyo ni nyungu ikomeye. Kuba uriko urafasha kugira ngo abandi babeho, abandi bafungure, abandi baronke ivyo bakora, iyo ni nyungu ikomeye. Nuko gusa kumbura abantu batavyumva neza, inyungu nizica ziza mu buryo bugaragara ubwo nyene, ariko twebwe nk'abantu twizera Imana turizera yuko mw'isi y'imwemu iyo ukoze nk'ikintu nk'ico ciciza hari ibindi bintu bikoreka, ugasanga nk'ubu wari witeze nk'inyungu y'amafaranga y'ibihumbi 5, kubera ko Imana yabonye ko hariho abantu ubeshejeho, ugasanga ahubwo niguhaye 5, iguhaye 50 canke 500. Rero iyo nyungu nayo irakomeye cyane gose. None Davi, abadatahora ibintu vy'impyemo nabo mwumva mutawanagiye mu meshi? Oya, nibakumbure babitaho. Ibintu vy'impyemo yawe abantu bakeneye amakwaca, wumva? Okay, ntaco. Iyo basi ubutabitaho. Ibiboneka jewe nk'umumenyesha makuru nkeneye ibiboneka, ukomsa n'umuntu ashobora kubona wa mutahe. Uco nawe twibutse. Ubwawe no niboneka nibeka basi ndakubwira ibiboneka. Reka ndawe nk'akarorero. Nkuko niko nibaza ati nk'umuntu yashizemo umutahe ati ku kwezi azoza gutora akabido k'amavuta y'ikibonobono, canke azoza gutora, canke hariho ikiringo kanaka umuntu yashizemo umutahe azoronka inyungu, kumbure nawe avuga ati muri kibonobono umutahe wanje ntiwagiriye y'ubusa. Imigambi nk'iyi iyo ikiri hakiri mu ntango, kenshi imigambi nk'iyi mara umwaka, murakora mu kiringo c'umwaka, niho mwicara rero mukaraba ati twavuye ngaha tugeze ngaha, twarungutse canke twarahomvye. Musanze mwarahomvye muca mwiga twahombejwe n'iki, twabikosora gute. Musanze mwarungutse naho nyene muraraba twungutse gute, twokongereza iyo nyungu gute. Amare mugacamvuga ati none kuraya turonse tubigenze gute. Ushaka kumvuga ati reka rero amwe tuyagabure. Rero ubu nyene ubu aho bikigeze nukuri ntiharageraho umuntu ashobora kuba yoronka inyungu. Jewe ndi ngaha ndagusubiriremo nabwo ndabivuga kuva mu ntango. Jewe ndi ngaha kugira ngo abarundi cyane cyane bato babeho, je nshaka ko babaho. Imana iguhezagire cyane. Ndiko ndakora ijoro n'umurango, numva ngo ndatagase ngo ndavyibushe. Je simbona no kuvyibuha kwanje iyo kuva. Ntavyo mbona kuko sindyama amasaha make. Oya bazoje kuraba ama video précédente bazobona vraiment watagase. Itandukaniro. Yego. Norega ibintu birimo amahera. Nose niko ndakubwira ko twunguka. Ndababwiza ukuri mu kibonobono amakomande dufise y'ayo mavuta n'amatoni y'amaritiro. Hari igihugu cyatanze komande ya toni 10,000. Toni 10,000 z'amavuta. None tuzoyakura tutakirimye. None bibaza nk'ubu ntitwakirima tukabaha iyo komande. Wibaza ko tuzoronka ngahe. Mahera menshi. Yes, rero numva yuko hari inyungu cyane. Abataraza kwinjira mu bandanye muza kwinjira, nimeho ziri ngaho ntaco biregutse. Hanyuma tugomba tuje ku kintu c'amasabune. Uno mugambi twaje biri mu ndoto mutubwira hari ikibazo c'imise, mbega caratorewe umuti, vyagenze gute? Tuko turagerageza kuko twarababwiye kuri ico kijanye n'imise nivyo turafatisha neza, turacasaba abantu binjira ari benshi bazana imitahe kuko none amaproduit mukoresha mucamo yakura hehe? Hanyene turiyungunganya, biba bizimvye mugabo turabigura. Biba bizimvye mugabo turabigura kubera umva tuba dukeneye vyinshi kubera
urabona kugira uronke isabune urungika mu gihugu cose si ibintu vyoroshe. Mbega tukiraho tugomba mu dutembereze gatoyi amasabuni. Iyo sabuni sinzi ko mwazitwereka kugira tuzibone. Bo isabune dukora ni isabune nyene zisanzwe kuko muri ya kintu tuvuga ca economie sociale et solidaire kugira ngo tukigereko isabune niyi izi sabune nyene zisanzwe bakunda kuzita ngo ni gifuranguwo. Yego urabona ha dusanzwe ariko barazikata mugabo urabona uru ruganda gose ibi bintu byose wabonye gushika hariya ibi ni vyacu. Ibi ni vyacu mbere twifuza no kuvyongereza mugabo turafise ubushobozi bwo kuba twokora isabune zitari nke ku munsi kuko nibaza yuko turavye ibikoresho dufise turashobora gukora itoni y'amavuta nibaza ku munsi ku munsi. Izo sabune zoba ari zitari nke mugabo kandi n'ubundi ziracari nke uravye aho twifuza gushika. None iyo sabune igurwa ngahe tuwishikanye ku isoko? Isabune igeze ku isoko igurwa amafaranga 1000. Kandi mwe mugira nini? None rega ni politique. Uzohomba Davi. Oya ntivyokunda kubera nagiye mu vy'ikibonobono narimvuye mu vy'amasabune. Ibi ni biharuro dukora. Ibisoro urabizi. Ibisoro ndabizi kandi mba ndi kumwe n'abantu bafise experience ngaha. Mbere yuko dukora isabune turoba twabanje kwicara tugaharura hanyuma ntidushobora rero guhomba. Kandi nk'isabune nk'ubu niyo sabune ya mbere nini ku isoko mu Burundi. Uru ruganda rwose ubona uko nuko umuntu wese yashizemo umutahe ngaha. Umuntu wese yashizemo umutahe ngaha 12,000 canke arenga. Uru ruganda n'ugwiwe. None wumva yoja kugurira isabune kwa Murundi kandi nawe asanzwe akora isabune kandi inyungu imugarukako. Woja guteza imbere ubundi nagira uribanza. Yes, tubona mutuyagisha ukuntu ibintu bigenda. Sinzi ko mu kanya gato mwotwereka mbega isabune bigenda gute mu ncamake. Ikintu ca mbere iyi ni ntuze, iyi ni soude caustique. Ibi bigunguru biba biri ngaha hano harimo icyo twita soude caustique benshi bayita acide hasi nshobora gukoramo n'aya mavuta rero dutora urayabona turapima ndakwereke garukino amavuta wayabonye iyi nayo ni ntuzeye soude caustique nayibonye hano rero turaheza tukavanga tupima ngaha kuri uyu munzani dukoresha iyi minzani hano ni soude caustique hanyuma tugejeje kuvanga izo melange zibiri duca dushira mu kigunguru twita mélangeur iyi rero tuyita mélangeur nabona imeze gutyo urabona iyi rero niyo tuvangiramwo ya acide aha rero ca tuvanga tugakoroga n'ivyuma biri hariya gusa ubu kenshi ariyoroheza ashakoresha ibiti hanyuma tugere ku melange mu gihe tuhamaze kugira irya melange tuba dufise urabona kino kintu hanyuma aha kirafise umuryango uyu ngaha turabona ko turugara tugafunga n'amantu zirashiramo ihema gaca rero dusukamwo ya melange yacu y'amavuta na soude hanyuma ngaha rero tuca turindira amasaha 28 amasaha 28 nk'ibi mwabigize kuva ryari ejo amasaha 28 iki rero ngaho urabona kiba cumye amasabuni imaze kuma yumye rero naho ngaha baciye bashiramo inguvu barayihenura bayizana ngaha hanyuma turafise aho mwafatino ubundi agafata hariya baba bapimye barasi ivyo bageresha baca rero baja barayikata bivanye na mesure bifuza baba bakeneye urabona rero ko iki baba bakase nk'iki baca baterura bakakizana hano kuri no ntuze hariho rero amareglage yandi aba ari ngaha urabona akoresha no mapensi bakeneye mesure yose bakeneye
bari banyereza ngaho bakoresheje amavuta hanyuma hano hari izo bakata ubwa mbere mugabo gaca baza kuzihimbagurira aha isabune ikaciba kurya. Yes, bakunzi ba Gatech TV tubashimire ukuntu mwabanye natwe, nimba hari ikibazo mushobora kubaza canke intererano ngizo nimero canke mushire muri commentaire David azoheza bishuri. Turabashimiye David. Murakoze.